Yesu nahabwa icyubahiro. Amen. Naye ndashima Imana ko yangiriye neza. Nashitse hano ndi umuntu atameze neza. Mu nzu byari byaragoranye. Umugabo yarara ataryamye, yaramaze amezi 3 arara afise energy mu ntoki kubera abarozi. Rero hano ndahumva ku radio nca ndaza. Ndamutsenje ndamubwira ni umukozi w'Imana bimeze uku. Umukozi w'Imana arangira ati ni bitero kandi nawe uraboshwe. Ndamubwira nti nimwe mwofasha bo kunsengera. Baransengera njana amazi ndayaha wa mugabo. Yaciye aryama nk'uwapfuye yaramaze amezi 3 ataryama. Hallelujah. Ndamubwira arambaza ati mbega hari ahantu wagiye haracari Yozefu ntoya hari umuhungu wiwe ngo subira kuri wa muhungu wiwe ngo nawe ngo ameze nka se wiwe. Bandanya ngaruka hano baratangaza burakeye nayo Imana iransoboza nza ndaza gusenga aho narindi nta burakeye naho ranjamwo ariko amaze gusengerwa nagize ingufu 11 misi yose na amadinga. Rero ndashima Imana ko yanshoboje gusenga. Ico gihe nta kintu nakimwe nakora ngo kirengane ico nafata cyose ahubwo n'abasoma baca bahitana bakabitwara. Nta kintu nakimwe twari dufise muhira twara abantu nyene bitagenda neza. Twari dufise imbeba mu nzu zarenga 300. Iyo imbeba zirenga 300 zaratobaguye amaplafo. Iyo utambutse wumva yiciye ko cyangwa tuti none ibi navyo nibika gacambira ngo genda ubwire wa muhungu wa Yozefu ko n'imbeba zihari. Ajaja umukozi w'Imana nkamwiganira ntiburiya bimwe byaravuye mu nzira turaryama mugabo imbeba nazo ntidusinzira agasubira agasengera amazi nkagenda nkamija tukaryama. Ati mbega zambe bazagiye imbeba 300 zose zica ziri mu nzu ntoya naho nyine ukumva bivuruvumba wabaza ababanyi ngo twe ntazo dufise. Rero ndamijagira y'amazi nongera nza ndasenga nza ndazinduka ngaha. Yewe zambe banazo ziragenda. Azaragenda kimwe kimwe. Ndasubira ndavuga nti Mana ya nari maze amezi 7 ntakora kubera ico gihe abazimu bari baranzengeje ibyo nakora byose byarapfa. Imashini nari mfise yo gushonesha. Abasoma bari bayivye. Ndaza ndabibwira umukozi w'Imana cyarambira ati amazimu ufise nta kintu nakimwe uzobakorana ndumva nibo bateye n'abasoma batwara iyo mashini. Rero senge gukwezi kose. Canda tonda hano ndavuga nti je ntegezwa gusengerwa. Nama ntonda misi yose bakazonsengera nkazodahwa ibase nkuzuza. Ndavuga nti birabasha biriko biraza. Nawe ndamuhangora ndamubwira ntere kurara usimbe. Araza arasimba rimwe barasenga biramukumbagaza. Bimukumbagaza bati wa muhungu wa Yozefu ewe nugusubirayo. Yaramaze igihe atamafaranga aronka. Amaze kugenda ku kazi mbaye rosa mahera menshi numva ran telefone ngo hewe ngo kwa muhungu wa Yozefu ngo biracamwo. Ndasubira ndamubwira ati none byagenze gute ati wewe gumaho ndaza ndakubarira. Arataha sanga yarose umuriyoni. Amaze kuronka carambira ati umva rero kubera byugurutse ngomba ndaba akantu wokora ntiwoga muri hano abantu baguma bavuga ngo ntacukora. Acha ndonderera akantu nkora arambaza ati mbega wosira mu gitaye ntoya ntihari ahantu ntakiriyo mbega udandaze ntije nubumenga no curuza. Acha mpigira akazu wera naguma nsengerwa nyene bambohoza bwa mbere naracuruza bigahomba maze kuronka ka kazu naracuruje birunguka. Ngiye muri ka kazu natanguje umutaye w'ibihumbi 100 ubu ngeze ku 800. Hallelujah. Hanyuma mu nyuma aravuga ati rero reka tugume gumuzinduka hajya ahantu ni wavyura gumuzinduka hajya ahantu nanye ninaronka umwanya nzogusangayo. Ndayeba nishengero narimo ncandaza hano ndamata. Hanyuma mu nyuma birabandanya arasubira nawe akora kandi ga project aronka yandi mahera. Acarambira ati rero ngira nkora kandi kantu ntanga akazi ku bantu turabe ingene vyogenda. Urumva kuva dusengewe ikintu cyose dukora kiragenda. Nayo bwa mbere byapfira mu nzira. Acakora ga project ko kurondera amakinga arondera abatagisifero. Abatagisifero bakaza bazana amahera kundi. Rero bayazanye twari tugize imisi dusenga hano bavuga ngo Imana igiye kubahindurira amazina. Rero abatagisifero bazanye amahera nzaruvuga ngo mabuja ngo twari tuzanye
mpindurirwa izina abantu banyita mabuja n'abatama n'abantu bakuze banzaniye inoti banyita mabuja. Ikindi kintu naco shima Imana nari mfise ibiro 45 ico gihe nari nkengeretse kandi sikuvuga ngo nari mbuzi iconja twaye ivyo kurya byari bihari ariko nta peti nari mfise. Naraje hano kandi ndasura ndavuga nti mukozi w'Imana buriya jewe naho imitwaro imimirikira hava simfungura je nagomba dusenge no ku magufa yumye Imana yarateye kwinyama jewe uvuga Imana interera inyama ku mubiri wanje. Barasenga turasenga niwe yakunda kunsengera mwarimu Bosco ndamubwira nti je nkeneye kuvyibuha urabishaka ngene ngo yego. Turasenga ufise 65 kilo. None rero ndashima Imana ibandanye ingirira neza yarampomereje n'agakiza je mwishengeri wacu vraiment nta kigira 10 natanga ntaze senkese canke igihumbi naba nihereje. None uye ndashima Imana uko igenda iduhaye amafaranga niko ndamugira ntizana nyamba ari senkanizana ngende ntanga ikigira 10 kugira ngo ibintu byacu bigende neza. Rero ndashima Imana ko yagiye ikura ivyo bitero byose mu nzu tukaba turi amahoro. Imana yacu nihabwe icubahiro. Ariko namone okomera Imana amasi menshi. Tera haleluya.